muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 wahariwe ifunguro mu muryango w'ubumwe bwa Afurika kuri kino civugo gukomeza kwihangana mu bijanye n'ifunguro no gufungura neza ku mugabane wa Afurika, gukomeza ibisata bijejwe uburimyi, ubworozi, amagara no gukingira imibano kugira ngo hanyarutswe iterambere ry'abantu, imibano n'ubutunzi. Ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi bigiwe imbere n'ikigo Istebu ihimbaza ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho y'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi guhera kw'igenekerezo ya 20 Gitugutu gushika kw'igenekerezo ya 20 Munyonyo. Nk'uko bimaze igihe biba guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu biruguruye icese ukwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu c'u Burundi kuri kino civugo, guteza imbere no gukomeza igisata cyo gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abenegihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi w'umwaka w'ibihumbi 2022 gushigikira gute amapolitiki no kongerereza kwihangana mu bijanye n'uburimyi, ifunguro no gufungura neza mu Burundi hakoreshejwe ubuhinga bwa none bufatiye ibicapo by'indinganizo z'uburere bw'intwaro. Ni ukwezi rero gutangura buri mwaka kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu, igenekerezo rihuye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro mfatirwako mu ntumbero yo kubiteza imbere. Gusozerwa kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo inyuma y'umunsi wa Afurika wahariwe ibiharuro uba buri mwaka igenekerezo rya 18 Munyonyo mu ntumbero yo kwibutsa abayobozi ingufu bategerezwa gushira mu gutororokanya, kwiga no gushira ahabona ibiharuro bisukuye kandi bigezweho. Muti none muri kuno kwezi kugira 11 kwahariwe ibiharuro muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu bizokora canke bizokwerekana iki? Ibikorwa nyamukuru ivyo bisata bizokora nibi bikurikira. Ubwa mbere hariho gutanguza icese kuri uno munsi igerekerezo rya 20 Gitugutu ukwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ubugira kabiri uhimbaza umunsi wa Afurika wahariwe ibiharuro mfatirwako na ndangashusho kuri kino civugo, gukomeza ibisata vy'ibiharuro mu guteza imbere no gushira ahabona no gukoresha ibiharuro vy'uburimyi. Ko shigikira gute amapolitike no kongerereza kwihangana mu bijanye n'uburimyi, ifunguro no gufungura neza muri Afurika. Ubugira gatatu gusozera kw'igerekerezo rya 20 Munyonyo kuno kwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho mu Burundi, mu ruganda ruzokwisunga ahanini kwerekana ibisata nyamukuru by'uburimyi n'ubworozi bizoshigwa imbere muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi, ubworozi
mu igihugu cyacu cy'u Burundi kiriko kiratunganya. Hagati y'ivyo hazobaho ugukarihiriza ubumenyi abakozi mu bisata bitari bike mu bijanye n'ubuhinga, umwuga n'akarangamutima mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro. Hazobaho kandi gushiraho ahabona ibiharuro byatororokanijwe muri ino myaka y'ibihumbi 2021 n'ibihumbi 2022 muri Istebu no mu bushikiranganji bujejwe ugufatana mu nda, ugufashanya n'amakungu yinjira y'u Burundi mu karere k'ubuseruko, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru. Byongeye hazobaho n'ibikorwa bijanye no kubandanya gushira ahabona ubuhinga bwo gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mu bisata bitandukanye. Muri kuno kwezi nyene tuzobandanya gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro twari dusanzwe tujejwe, tutibagiye n'ibijanye n'amatohoza atandukanye turiko turakora.